ntimwumve ngo ijambo ry'ubuhizi ndiko ndaribwira mwese aho Uhoraho ndamusabye abapime aze kurokita ababereye. Mugabe icyo ndishyure seka hari abantu bava ngaha ku mitima yabo bamaze kwandikwa ngo umuhizi. Ikibabwira ngo bikorere imibindi iri gusa, aho wo gukorera umubindi uri gusa wovuga ngo uriko uratonda urugamba kwe. Mugabo umubindi w'Uhoraho usa na ryabuye rya Dawidi. Ikibabwira ngo muri iyo mibindi shiramo imbeya, muriro. Wa muriro bobo bawikorera bagendagenda mengo nibigugu. Kumwe kwa babandi babwirwa ngo bazunguruke ariko bageze gute bahoze uwabitegereza wamengo nibijuju by'ibigugu bitazi ico biko birakora. Mugabe ibanga ry'Uhoraho naho nyene bihagaze kumumvira agukoresheje ibintu ubwonko budatahura. Wewe zunguruka gusa, barazunguruka abandi nabi imibindi barayigendagendesha kuri shando gataye abamidiyani. Kandi abamidiyani ntibari bafite imibindi, bari bafite imyambi n'amafarasi. Mugabo babagezemo neza Uhoraho ati kubita ya mibindi hasi. Haleluya. Kubita ngo byaturitse gusumba ya mabombe y'iki gihe cyane moderne. Abansi bati naho twakagendeye ntitwari bwumve ibintu nk'ibi. Amena. Naho twakagendeye Uhoraho aragomba kuduha intsinzi. Aho histoire y'iki gihugu ailleurs bazovuga ati naho twakagendeye. Haleluya. Kandi abo bantu bo kuzana iyo ntsinzi muri kaminuza mu bwizwa kuba. Nico gituma yantumye kubabwira ko vous êtes une pépinière. Muri tuta igomba kubibamwo des semences sélectionnées. Nagira ndababwire ko mwabanyeshuri mu makaminuza muri tuta ryiza ry'Uhoraho. Muri tuta. Kuko bashobora kubabwira ngo muzovamwo abakozi b'Imana nazimonezerwa mu cyamere. Novuga ngo muzovamwo abakozi bakomeye muri leta mwonshimira mu cyamere. Novuga ko muzovamwo aba-entrepreneur bakomeye abagwizatunga turamenyeranye mwe natwebwe muca muvuga mu cyamene. Ariko uno munsi mwebwe uko ivyo bindi vyose twarabibaheza giki. Yesu nashimwe. Iyo tubitegereza tubabonamwo ikintu gikomeye cyane. Mugabo uno munsi jambo nahawe mu mutima nabwiwe ngo genda umbwirire barya abahungu n'abakobwa Uhoraho agomba kubagira abahizi bagwana banesha. Abahizi bagwana banesha. Iryo jambo rero niryo ngira nserangure imbere yanyu kugira ngo mumenye icyo Uhoraho agomba kubahamagarira kuri iyi tariki, muri uku kwezi no muri uyu mwaka. Hariho ikorasiyo rivuga ngo duhindure tuba abahizi, abahizi badatinya urugamba, ngo duhindure tuba abahizi. Mbega umuhizi ninde? Abakristo nta bose iyo bariko baravuga ku bahizi baca babona babahizi ba kera ba Shadraka na ba Meshake na ba Abednego. Baca batangura kubona abahizi kuri ba Esther na ba Rusi na ba Debora na ba Gideoni na ba Yosefu. Ukamengo n'amakuru yo mu Bayuda, amakuru yo mu Bwisirayeli, amakuru yo mu isezerano rya kera. Ariko
Yesu wo mwisezerano rishasha, Yesu wera w'amahanga yose agomba abahizi ngahi wacu. Abahizi bashobora guhindura amateka y'ivuga butumwa. Abahizi bashobora guhindura amateka y'igikorwa cyo gusenga. Abahizi bazana iminyago myinshi ku Mana. Ndiko ndategura iki cigwa nibukijwe imirongo mikeya cyane. Igituma mvuga ngo Satani yagombye kurwanira ijambo, arabesha. Uwimana yagombye kuno munsi ahagurutswa nk'umuhizi, byanka byakunda ayo mavuta murayasiga. Byanka byakunda impemu y'ubuhizi abijuru ryateguye kwibinjira muno munsi murayakira. Umurongo wa mbere, shira ubwoba si mu nkomezi zacu, si kubw'ubwenge, ariko ni kubwa mpemu uhoraho ni kuhoraho. Irigira kabiri, dushobozwa byose nande. Amen. Kandi iyo dushobozwa byose imbere yanje, haba mu mubiri no mu mpemu, ngomba kubona ari byose. Nta karimbi ndabishingira, nta gihome na kimwe nemerera ko kimpagarara imbere. Wora havuze ngo dushobozwa byose, bitabiba byose. Dushobozwa byose n'uduha inkomezi. Irigira gatatu, ngo muri byose, amen, turushishwaho kunesha n'uwagize gute? Amen. Turafise uwadukunda. Ndababwire bantu b'Imana, aha mw'isi tugenda tugira abadukunda kwera. Turafise abadukunda kabisa. Abavyeyi barakunda abana babo, sibyo none? Abavyeyi barakunda abana baranezerwa kuko abavyeyi barabakunda. Impamvu mwumvise mpoze gatoya nuko mwe mutakira abana, mwe murahaye mukura. Mugabo no muri ivyo bigero mugeze nibaza ko musaba kuza. Mugabo naho abo mw'isi bo dukunda gute, ntawe uzodukunda kungeneye. Yesu adukunda urukundo ataco rwogereranywa na gatoya. Ninde muntu yokunda abantu kugeza aho abigura? Rero uyu yadukunze yiteguye kuduha intsinzi mu bintu byose. Impamvu Imana igomba guhagurutsa abahizi nuko isi iri kirononekara. Sabahizi bo kwambika ibidari, sabahizi bo guhabwa decoration sur les places publiques, sabahizi bo guhabwa amasertifika n'abaganzi y'isi, n'abahizi bo kurwanura urugamba rw'iherezo, n'abahizi bo kurwanira intambara aho Satani agomba kwegeranya benshi bashoboka kugira ngo bajane mu mahonero. Natwe tugomba kuba abahizi bo kwegeranya benshi bashoboka ngo tujane mu makiriro yo mw'ijuru. Dutegerezwa kumva ko mu mitima yacu twiteguye, umwe wese aherereye ahari, kuvuga uti Mwami Imana, nyereko noramira, nyereko notabara. Uyu mwami wacu dukorera, mwibuke akarorero yaduhaye, yitanze ko akarorero. Hari n'abaririmbye imibabaro yiwe, ingene yatonaguwe, bijya byose wabaye byabaye ishaka ry'Uhoraho itanze ikimazi kiruta ibindi byose kugira ngo inzira yo gucungura umuntu iboneke. Ubu rero ibyo kuducungura byaraheze.
mugabo naho twacunguwe abana b'abantu baracaye mu mahonero benshi cyane. Birababaje n'ababwiye ubutumwa bwiza n'abitiririrwa izina ry'Imana n'abavuga ko ari abakristo uyu munsi bari mu nzira ibajana mu mahonero. None ninde wo kubaburira, ninde wo kubaramira, ninde wo kubatabara, ninde wo kubakinga ati iyi nzira ntuyishishikane? N'umuhizi. Kandi impamvu bisaba ubuhizi nuko uzobanza ubwawe ukikiza, ubwawe ukikiza iki gihe kibi, ubwawe ukumva ko urokotse muri iki gihe kibi, hanyuma ukaca wikizanya n'abandi benshi. Mugabo utarikiza, utarashigwa ahantu alabri, haleluya, utarashigwa ahantu wumva ko bakingiwe, uzokugira ubutabare nawe. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo urinde umutima wawe kurusha uko worinda ikindi kintu cyose, kugira ngo niwamara kuwurinda ucureka muri wo hadudubirizemo iby'ubugingo. Ubwo bugingo nibwamara kududubiza, ayo mariba aca asendanisha ashike mu mitima isa n'ukuri, ahantu hahiye uburimbi, ahantu h'ikigatwa, ahantu abantu bariko baraganya, ahantu abantu bariko bararira batagira gitabara. Ninde yoja kubatabara? Bisaba ko haboneka abahizi. Nanezerewe mu mutima wanje numvise ku isanamu ya mwebwe mes frères mes sœurs des universités muri tutaryuhoraho, kugira ngo niyamara kuba nk'imbuto zirobanuye neza, des semences sélectionnées, abahungu n'abakobwa sélectionnés, amen, batishushanya n'ivya kino gihe, badahendwa n'ubugunge bw'umugwanizi. Mumaze kuba sélectionné, mukaboneka nk'imbuto nziza, muce mukwiragire mu gihugu, mubuze abariko barahonda bagaruke ku mwama bakunda. Ubu buhizi ndagomba gufatira ku bahizi batatu. Mbere ko nsoma amajambo tuza gusangire mu vyahishuro Yohana. Gideyoni yari umuhizi, kandi rero Gideyoni asa na twebwe, ntiyigeze n'umunsi umwe yiharura nk'umuhizi. Yariraba akavuga ati ni jewe, yaba jewe, baba biwacu, waba umuryango, nta bahizi tuvamo twebwe. Kandi noneho igihe cyo kuza kunyita umuhizi sico, kuko usanze nyegeye, udusanze muri maki, udusanze muri fuite, twahunze twanyegeye. Nta muntu yo tuvuga ko abahizi uno munsi, ariko ndahabona ntimunyegera. Reka kunyegera, ubukene ntibutuma tunyegera, kuko icyo dufise gisumba ubukene. Agakengerwe k'isi ntigatuma tunyegera, kuko uri muri twebwe asumba uri mw'isi. Pawulo yaravyitegereje aravuga ngo tuboneka nk'abakene, ngo ariko dutungishije benshi, ngo abaturaba baduharura nk'abariko barapfa, baraduharurira iminsi, bakama bazi ngo buca byanka. Ariko nabugingo n'ubu biracakunze, nabugingo n'ubu biracakunze, kuko dushobozwa byose n'uduha inkomezi. Bama bibaza ngo noneho karabaye, haleluya, mu mwanya bari biteguye kugira umunsi mukuru ko kabaye, uhoraho agahindura ibintu, impundu zikavuga, mubera b'Imana. Gideyoni rero asa na twebwe, amen. Gideyoni, ale tubanze dukomera amashimani duhaye amata. Haleluya, amen kabisa.
Gideyoni rero asa na twebwe. Hari aho tunyegera, hari aho twitinyirira, hari aho twibaza ngo no ntibishoboka, n'uwo koresha iby'ubuhizi si jewe. Amaso yacu akatatangura kutwereka abandi bantu. Ariko nawe ushaka urabe agosha droite, raba imbere yawe, raba inyuma yawe, ibaze mbega ugomba kwita umuhizi ninde? Uwo wundi umuhizi ko ari wewe, kuw'Imana igomba kugira umuhizi ari wewe. Niwabwira Imana ngo oya sije acabande, uwundi ninde? Hari igihe imibiri duhenda, we kadate yofuma bana ucewe Mana ucewe oya ni naka kabureka ndabatwenzi none ni naka kuko atera ikorasi, ni naka kuko ahimba indirimbo, ni naka kuko aturongoye. Umuhizi ni wewe, ni wewe. Ngira nsigura igituma ari wewe. Uhoraho yabwiye Gideyoni ngo wamuhizi w'inkomezi n'abatoya ateka ni wewe. Aterega genda umunyantege nke Uhoraho Mana yo mwijuru. Uyu mumarayika utumye kumbarira ngo jewe ndi umuhizi w'inkomezi, ni ngira ngo yihenze urugo. Natwe hari aho tuvuga ngira ngo yihenze urugo baka ntacyo mu rugo kwa naka, aho kandi ntacyo nza kuvuga kirenza. Mwene mwe muzi ngo ingo mushaka ko zivamwe abahizi ni rujya rw'iwawe, ni wewe. Erega abahizi b'Uhoraho sabava mu nda y'ingoma, abahizi b'Uhoraho sabava mu nda z'abahambaye, abahizi b'Uhoraho sabava mu nda z'abatunzi, abahizi b'Uhoraho barafise ibindi bibaranga. Marayika w'Uhoraho acabwira Gideyoni ngo haguruka muri izo nkomezi nyene ufise, izo nkeya. Haleluya, izo nkeya. Jewe ibyo byose ndafise dukeya. Hari umuntu ari ngaho atagira udukomezi na dukeya, utwo nyene. Haleluya, niryo tuta niko kagemwe Uhoraho ashaka gushira mu ivu ryiwe, kugira ngo ako kagemwe mpemu yera kavomerere iby'ubugingo bw'ijuru, hanyuma kavemo ikintu gikomeye. Uhoraho yikorera ibikorwa byiwe. Mugabo nibatangura guharura ngo jewe maze imyaka mikeya, ngo hari abandi bana bivukiyemwo, sinza hano mperuke ejo bundi mu mugwi w'abanyene. Turamubaza tuti wewe wakijijwe ryari? Waje navutse ngezejo. Tukibaza ngo ni inkura duteye. Arashirika gusa aradusigura ko wewe yabivukiyemo kweri. Yatutisha. None ko jewe onakuriye muri Sunday school, ko jewe twakuze gusenga. None ego data wanje wakuze usenga, hanyuma Yesu mwahuye ryari? Suwabikuriyemwo. Muri buku murongo uvuga ngo abo yamenye kera. Haleluya, abo yamenye kera yabatoranirije kugira ishusho nk'iy'umwana wayo, kugira ngo Yesu aboneke ari we mfura muri bene se benshi. Kandi abo yatoranije yarabahamagaye. Uyu munsi nuri guhamagarirwa gukizwa, kuko ndazi ko aba bavukanyi banje bose aba twese turi bene data. Mugabo umuhamagaro w'uno munsi ni umuhamagaro wo kuba umuhizi, wo kurwana urugamba rwa nyuma, aho umugeni ari kategurirwa gutaha. Turabe ko twotwara iminyago. Abariko barahona ni benshi cyane, bariko bapfa batamenya umukiza ni benshi. Mugabo ishaka ry'Uhoraho, umwete w'Uhoraho nube mwinshi muri mwebwe. Uvuga uti naho notaha uno munsi ndagomba nze ntware benshi. Hari indirimbo barabaririmba ngo uzobona abantu baza kukugwako bakubwira ngo warakoze neza.
singomba bazombwira ngo warakoze mwene data ko namuhaye amafaranga yayabuze. Singomba uzombwira ngo warakoze mwene data kuko no baranamurihiye minerval. Ibyo n'abapagani barabikora. Nta uzombwira ngo warakoze mwene data kuko namuhaye kaze muhiri wanje tusangira utwo kurya. Ibyo n'abatizera barabikora. Ndagomba uzongwa ko haleluya ati warakoze mwene data. Iyo mwakuraho tudahura umuco w'ubugingo ntuba waramurikiye. Ndagomba umuntu azoza kangwa ko hewe rambere warakoze kuko iyo utambarira ririya jambo imizani mbohera mu rupfu ntihari gucika. Tugira umwete rero abahizi bo kuzana iminyago kuri Kristo, abahizi bo kukwega abanyabyaha tubashikane muri Kristo Yesu. Gideyoni rero yahagurukijwe mu gihe kitoroshe. Yahagurukijwe ari umusore, hariho abantu b'abagabo, kandi Uhoraho yashaka kurwanya abagabo bitwa Abamidiyani. Ntiyajya mu basirikare, ntiyajya mu bashinga ntahe, ntiyajya mu bagabo b'abahanuzwa jambo, aja kuri uwo musore. Ubwo uwo musore ntiyoba wewe mw'abahungu muri hano. Aha mu mutima wawe niho uvuga uti Mana ngira Gideyoni, haguruka muri izo nkome zifite. Ibya Gideyoni murabizi ingene yahavuye nyene iyo kontra n'Uhoraho barayiyaga neza, baravugana ingene biri bugenda ati umve sinkureka wenyene, genda uselektione abasirikare, genda utoranya abantu kuko wewe uru rugamba niwe urutwara neza ushika ku ntsinzi. Amen. Erega ntsinzi twavuze ngo nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Si intsinzi yo gutsinda hari abantu bavuga ngo yaragize intsinzi ku byifuzo. C'est bien, félicitations. Yaragize intsinzi, araraba amafilme, wese yarampaye intsinzi ku mafilme. Bravo. Kuki narakunda ngo amaraha. Ngo none Yesu yarayampebesheje ngo yarampaye intsinzi gitangaza. Vraiment, turagukeje. Mugabo hariho intsinzi rushirije kuba nziza. Ibyo wari supposé kuba wabinesheje kera, ibyo turi ngaha twabihevye kera. Mugabo intsinzi Uhoraho aturondera kuno munsi ni intsinzi y'abahizi bagwana urugamba banesha. Urugamba rwo gusenya ibyo umwasi yubatse, urugamba rwo kurandura ibyo umwasi yateye, urugamba rwo gusangangura ibikorwa byose bya wa murwanizi. Muzi cyatumye ngo Yesu ahishurwa, ngo yahishuwe yaje kugira ngo asangangure ibikorwa byose bya wa murwanizi. En fait turi mu gishingo ciwe ngo twakomplise mission yiwe. Kimwe muri mission ziwe n'ugusangangura. Gusangangura rero sinzi ko mu byumva suko detruiza gusa, décimer, détruire kuburyo atana trace zisigara. Ibyo turabishoboye kuko tubishobozwa n'uduha ingomezi. Mugabo nimba urugamba rukiri rwo kurwana n'amano yawe n'amaguru yawe n'amaboko yawe n'inyambaro zawe, uratangura urugamba. Uracari mwiyambariro ry'impuzu tenido komba. Uracari kuraraba ko finalement woja kuri lisi. Mugabo kuba amaze kuja kuri lisi, Uhoraho agomba kubarokera, agomba kubagira abahizi. Gideyoni rero Uhoraho aciye kuri marayika wiwe amwe ati are genda utoranye benshi 32,000. Yavuga ati antuka mu Bamidiyani turi 32,000 na nzingwike inkomezi zo gukonta ku bandi. Yego ubushizi bw'amanga bwawe nuko uri mu mugwi munini. Ubushizi bw'amanga bwawe nuko uri muri ankadrema. Ubushizi bw'amanga bwawe nuko uri muri korali. Ukwiye kumva kushiza amanga uri wenyine.
alone, ku giti cyawe wenyine. Ukavuga uti naho bonterera mu bugaragwa bwa Karahari hariya muri Sahara hariya, bakantererayo muri Arabia Saudite mu bamizirima, sincampeba Yesu. Kuvuga uti naho ntoba nkiririmba, naho ntoba nkiri muri group, naho ntoba nkiri muri encadrement, none ni aba bafinaliste yenge mukanya turabasengera buca babavundereza. Hari uzisanga hari icangutse, hari uzisanga hariya mu Kayogoro ka Makamba, hari uzisanga hari Ikobero Muyinga, hari none niba utagiye uri umuhizi uzotabagwa n'iki? Hari abahora banyandikira ngo umva ngo jewe ahondi ngo ni 99% musulman. Niwe rero ahiriwe kabisa, wewe rero ni wewe muhirwe kudusunza kabisa, urahiriwe kuko itara ryawe rigira ryake sawa sawa. Amen. Mugabo wundi nawe ati jewe ndahiriwe, atwaronsa abakozi ngo basekere, jewe ndahiriwe ndi umukozi w'ishengero. Sibyo bikugira umuhizi. Gukorera ishyirahamwe rukristo sibyo bitugira abahizi. Gukora mu ishengero sibyo bitugira abahizi, kuko ubuhizi buhera mu mutima w'umuntu bukamushoboza guhagarara neza mu bakristo, mu bapagani, mu ishengero no mu isi. Ushobora gukorera mu ishyirahamwe rukristo ukahageragerezwa gusumba aho bari gukora mu nzu y'umumusiri. Gideyoni rero Imana ati kugira ngo udahava wizigira ubwinshi bwabo muri kumwe, banza nenda bapimi. Ntimwumve ngo ijambo ry'ubuhizi ndiko ndaribwira mwese, aho Uhoraho ndamusabye abapime aze kurokrita ababereye. Mugabe ico ndishyure seka, hari abantu bava ngaha ku mitima yabo bamaze kwandikwa ngo umuhizi. Umuhizi Imana irabamupimira imusigariza 2,000 gusa, jana nabo. Ndakunda Imana. Strategy do komba, ibikoresho by'urugamba, ikibabwira ngo bikorere imibindi gusa. Aho wo gukorera umubindi uri gusa, bovuga ngo uri kuratona urugamba kwe. Mugabo umubindi w'Uhoraho usa na ryabuye rya Dawidi. Ikibabwira ngo muri iyo mibindi shiramo imbeya, muriro. Wa muriro bobo bawikorera bagenda mengo ni bigugu. Kumwe kwa babandi babwirwa ngo bazunguruke ariko bageze gute bahoze, uwabitegereza wamengo ni bijuju by'ibigugu bitazi ico biko birakora. Mugabe ibanga ry'Uhoraho naho nyene bihagaze. Kumumvira agukoresheje ibintu ubwonko budatahura, wewe zunguruka gusa. Barazunguruka. Abandi nabo imibindi barayigendagendesha kuri shando bataye abamidiyani. Kandi abamidiyani ntibari bafite imibindi, bari bafite imyambi n'amafarasi. Mugabo babagezemo neza Uhoraho ati kubita ya mibindi hasi. Haleluya. Kubita ngo byaturitse gusumba ya mabombe y'iki gihe cyane moderne. Abansi bati naho twakagendeye nitwari bwumve ibintu nk'ibi. Amena. Naho twakagendeye Uhoraho aragomba kuduha intsinzi. Aho histoire y'iki gihugu ailleurs bazovuga ati naho twakagendeye. Haleluya. Kandi abo bantu bakuzana iyo ntsinzi muri kaminuza mubwizwa kuba. Nico gituma yantumye kubabwira ko vous êtes une pépinière muri tuta igomba kubibamwo des semences sélectionnées. Uwo yari Gideyoni. Umuhizi agira kabiri.